bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima, ndabaramukije neza na neza. Twaba turi kuri Paroisse Mikael Mweranda, ahagire habere iyatigwa mwibanga ry'ubudiyakoni ndetse n'ubusaserdoti yo mu muryango w'abafurera bene Paulo, akaza kuba harimo n'indagano zibanze n'iza burundu. Mugumane natwe muze kuraba ukuntu ivyo birori bihimbaye. Kugira indagano zabo za mbere umuryango w'abafurera bene Paulo bakongera bakavyemererwa birarenguke umwepiskopi. Ababene wacu duhejeje guhamagara bifuza gutera intambwe mw'ibanga ryo kwihebera Imana. Turababatuye nimwakire indagano zabo binjire mu muryango w'abafurera bene Paulo. Imana ubuzima bwanje bwose nkurikije amategeko ya bene Paulo b'i Burundi, ndayiraganiye urukundo rutagabanije mu kuzigama ibanga ry'ubwere ntegerwa. Ni Kristo wenyene aba muri jewe, agira mukama izi ndagano ndaguhereje burundu. Amen. Diakoni Reveriyani, urashaka uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waho uzorangurira ubutumwa bene umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo? Ndabishaka. Imana yatanguye kugira igikorwa ciza muri wewe, ni ikirango. Diakoni Reveriyani, umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore kutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuka.
bafurera bene Paulo, bavukanye abasaserdoti, bavukanye Imana namwe bakristo mwese. Urubanza rwatuzanye turaruzi, nicyo gituma twashyize ngaha tuje gukengurukira Imana yadutoreye abafurera bene Paulo, none babandanya bamugaragaza ko bagomba kuyihebera bakayihebera ubuzima bwabo bwose. Tuje gukenguruka kandi ko muri bo hari ayo Mana yerekeza mu ibanga ry'ubusaserdoti busuku, kugira ngo babandanye bayihebera bongera bayikorera mu kuza barereka abantu bose inzira irora mw'ijuru, kugira ngo baze batorane ubuhigwe buhoraho. umuryango w'abafurera bene Paulo bakongera bakavyemererwa bibarenguke. Novice Bikorimana Gervais, Paruwase Muremera, Diocese ya Ruyigi. Ndarengutse. Novice Bikorimana Eric, Paruwase Gitaramuka, Diocese ya Bururi. Ndarengutse. Novice Bizimana Jean Pierre, Paruwase Muhuzu, Diocese ya Muyinga. Ndarengutse. Novice Irankunda Vivier, Paruwase Gisyo, Diocese ya Ngozi. Ndarengutse. Novice Maniranzi Gildas, Paruwase Murore, Diocese ya Muyinga. Ndarengutse. Novice Nihorimbere Jean Claude, Paruwase Kivoga, Diocese ya Rutana. Ndarengutse. Novice Nijimbere Eric, Paruwase Butwe, Diocese ya Bururi. Ndarengutse. Novice Niyomwungere Felix, Paruwase Kibezi, Diocese ya Bururi. Ndarengutse. Nyir'icyubahiro Mwepiskopi, ababyeyi wacu duhejeje guhamagara bifuza gutera intambwe n'ibanga ryo kwihebera Imana. Turababatuye, nimwakire indagano zabo binjire mu muryango w'abafurera bene Paulo. Mubona babikwiye. Ego cyane, twarabateguye bikwiye, vyongeye twarabihweje
turahanuza dusanga nta ntambamyi yobabuza gushikira iryo banga. turashimira Imana. abantu b'isi mwumva mubishaka kwishikana ku Mana mu muryango wa bene Pawulo? Yego ndacabishaka kandi nifuza kwatirwa mu muryango w'abafurera na bene Pawulo. Ndaganira Imana icese ko ndi umusavyi wayo, ndayikorere muri ekleziya. turashimira Imana. Iryo banga ryo kwiha Imana iragoye, ryashobowe n'umwana w'Imana Kristo, ariwe mushaka gukunda rwose no kwigana muri byose. None iby'iryo banga ribategereza mwarabyumviriye neza, murabyitegurira, mwongera murahanuza. Yego naravyiyumviriye kandi narahanuje. Kugira ngo mwigane Kristo mfura yanyu, murashaka gutura Imana urukundo rwanyu rwose mu kuyemerera ubwerekerwa. Yego ndabishaka. Murashaka kwama mwiyoboka muri byose mu kugambukira abakuru banyu nk'uko amategeko ya bene Pawulo abibarangira. Yego ndabishaka. Murashaka by'ukuri kwimatura ku by'isi no kugenzwa n'umutima ushaka gusangira byose na bene wanyu. Yego ndabishaka. Ekleziya yashinze umuryango wa bene Pawulo ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza abantu bose. None muremeye kwama musangira na Ekleziya na bene wanyu bose uwo mwitwarariko waranga Pawulo mweranda umuvunyi wanyu. Yego ndabyemeye. Iryo banga ry'ubwihebyi muzobisangira na bakuru banyu babatanze kwihereza Imana. Uyu munsi muzosangira urupfa n'ugukira. Umuryango wa bene Pawulo uzobabera umuvyeyi, namwe mubere abana. Bene Pawulo bazobabera abavukanyi. None muremeye kuzogira uko mushoboye kose ngo mubane nk'abavukanyi bagwarijwe n'urukundo rwa Kristo. Yego n'icyubahiro umwepiskopi nzobigerageza kandi Imana izomfasha. Nizeye ko n'abantanze muri iryo banga bazomfasha. Turashimira Imana. Indagano burundu umuryango wa Frere bene Pawulo bakavyemererwa bibarebuke. Frere Ntawe nayo Eric, Paruwase Buramiro, Diyoseze ya Ngozi. ndarengutse. Frere Ndayisenga Eric, Paruwase Kivoga, Diyoseze nkuru ya Bujumbura. ndarengutse. Frere Ndayishimiye Elia, Diyoseze Paruwase Nyabikere, Diyoseze nkuru ya Gitega. ndarengutse. Frere Ndetse Omer, Paruwase Rugazi, Diyoseze nkuru ya Bujumbura. ndarengutse. Frere Ndihokubwayo Athanase, Paruwase Rusengo, Diyoseze ya Ruyigi. ndarengutse. Frere Nitunganisha, Paruwase Gitwenge, Diyoseze ya Ruyigi. ndarengutse. Frere Niyonkuru Etienne, Paruwase Kivoga, Diyoseze nkuru ya Bujumbura. ndarengutse. Frere Sindahabaye Elize, Paruwase Nyabikere, Diyoseze nkuru ya Gitega. ndarengutse. Frere Muzaneza Christophe, Paruwase Muramvya, Diyoseze nkuru ya Bujumbura. ndarengutse.
nyen'icyubahiro umwepiskopi, aba bafurera tumaranye imyaka itari mike, twarabihweje turabagenzura, none tubemeje ko bakwiye kwitura Imana utacisubirako. Turabatuye rero ngo mubatere iryo teka. mwabafurera mushaka iki? nje gusaba ekleziya wintera iteka ryo gutura Imana cese indagano z'imyaka yose. nimwegere namwe nyine ndababaze ko mutegera ico musaba. bafurera nkunda, muramaze imyaka mutari mike mugerageza uko mushoboye kurangura indagano z'ubwihebyi n'amateka y'umuryango wa Furera bene Pawulo. umunsi mwarorereye imyaka urashitse, muje gusaba ko ekleziya ibakundira gutura Imana ubuzima bwanyu bwose. none murashashaka n'umutima wanyu wose gukunda Imana n'abagenzi, mugakurikiza injili, mukarangura indagano zanyu nk'uko amateka ya bene Pawulo abitegereza. Egome nyen'icyubahiro umwepiskopi ndabishaka. mufashije n'umutima mweranda, murashaka guhera ubuzima bwanyu bwose kugira ngo mugwize hose inkuru nziza y'urukiza. Ego cyane ndabishaka. ushaka kugendanira Kristo yemera kumugendanira mu mahirwe no mu magorwa ataraba inyuma. none muremeye atagahato ko iryo banga mwinjiyemo muzorigumya gushika Imana ibahamagaye. Ego cyane ndabyemeye, Imana izomfasha. ico Imana yatanguye muri mwebwe nicubire. Umudiyakoni n'umusaseredoti mu gihe cy'inkuka y'imisa narenguke. Furera Niyonsaba Egide, Paruwasi Karinzi, Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ndarengutse. nyen'icyubahiro umwepiskopi, umuryango w'abakristu uragusavye ko uyu musomyi yoterwa iteka ryo kuba hafi ya altare, akunganira umudiyakoni n'umusaseredoti mu gihe cyo guhereza inkuka y'imisa no mu gihe cyo gutanga amasakramentu. none mwabyihweje neza, murabona ko bikwiye. aho tumariye kumva ishingiro ciwe, twaravyihweje turahanuza abarezi bari bamushinzwe n'abandi bamuzi. aho tugeza ndemeje ko twasanze abikwiye. turashimira Imana. mukunzi wanje, iryo banga wasavye riroka bose. banza rero uzirikane kandi utegere ico rigusaba. rigusaba bwa mbere kwitwararika altari n'ibyo mu ngoro y'Imana vyose, kugira ngo ntihagire na kimwe bikondonekarana kubera uguhangara rwawe. rigusaba bwa kabiri kuba hafi y'umudiyakoni n'umusaseredoti mu gihe cyo guhereza inkuka y'imisa. bikagusaba mbere no kwitwararika kwigisha abandi bakoresha bato bato ingene barangura ubutumwa bwabo. ucuterwa n'irindi teka ryo gufasha umusaseredoti mu gihe cyose bikenewe gusangiza abakristo umubiri w'umukama. byombe iyo abakristo bakoranye mu isengero, ucuronka iteka ryo gushobora gushira isakaramentu ryeranda kuri altari ngo barisenge kandi barinahaze baribona.
n'ibyo byose urabishimye. ndakuye ubwatsi mukunzi wanje, uyo Kristo wemeye kwishimiriza ariwe muco nyakuri akubwira ati umuco wawe nibibonekeze mu maso y'abantu, maze babonye ibikorwa byawe byiza baninahaze so wawe ahangamye mu ijuru. Pawulo mweranda wikanye nawe ati mu bantu batirinda kabi uyu muragume muri beranda kandi mugume mukayangana ibiberebere by'umuriro, mumenyesha abandi rya jambo ry'ubuzima ribeshaho, nimukenyere zigume kandi amatara yanyu yame yaka kugira ngo mwame muri abana b'umuco. Arongera kandi ati ico umuco uzana nubwerana n'ubutungane hamwe n'ukuri. Nawe rero niwitwararike kwama ugenzwa n'ubwo bwerana ngo butungane n'uko kuri kwa misi yose, gutyo rero niho uzokwibera umuco wewe nyene, ukongera ukabera n'abandi mu ekleziya, ukawubera n'abandi muri ekleziya y'Imana. None rero ushinzwe ibirora kuri altari, ntibibereye ko woja guhereza umukate umuvinyu n'amazi vy'ikuka y'imisa utabanje kwihereza wewe nyene kwiguka mu kugira umutima mwiza urangwa n'ibikorwa vyiza. Ubirambuye umutima mwiza rero cane cane rya bwinjira ry'urukundo riruta ayandi yose. Yesu ati ntiwaza rero guhereza ishikanwa ryawe kwa altari, ariko ukibuka ko mugenzi wawe ufitiye akajirya, uraca usiga rya shikanwa ryawe ngaho imbere ya altari, uheze ugende musubize hamwe na mugenzi wawe, uhejeje ugaruke guhereza ishikanwa ryawe. Uko rero guhorana umutima mwiza witoye kandi wuzuye urukundo, nivyo ndagusabira ku Mana ngo Imana, nivyo ndagusabira ku Mukama ngo abikuronse kubw'igongwe ciwe. ndashimiye Imana. uwahamagawe aregera umwepiskopi nawe akamuhereza ikarisi irimo umuvinyu n'ipatena iri ku mukate nk'ikimenyetso cy'ubutumwa ajejwe. Uyu mukate n'uyu muvinyu ni ikimenyetso c'ubumwe dufitaniye bushinze imizi kuri Kristo. Uko uje kubihereza umusaseredoti niko uzokwama ubwibutsa abantu. Uheze ufashe umusaseredoti mu gihe ahereza ikuka y'imisa no mu gihe c'ayandi masakaramentu, kandi ndaguhaye n'ubutumwa bwo kumwunganira mu gufungurira aba Kristo umubiri w'Umukama. Amen. ubu naho iteka ry'ubudiyakoni niyigira imbere. Furera Bahati Constantino mwene bari bukebuke Luciano na Hakizimana Mariya Makurata avuka muri paruwase Murehe, diyoseze ya Ngozi. ndarengutse Muvyeyi n'icubahiro, Ekleziya ntagatifu umuvyeyi wacu
iragusavye ngo winjize umuvukanyi wacu mw'ibanga ry'ubudiyakoni. urazi ko bikwiye. Aho amariye kubisaba, twarabajije abafise n'ijambo, turabitangariza n'umuryango w'abakristu wose. Aho tugeza ndemeje ko nasanze abikwiye. dufashijwe n'Imana n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turahamagariye ubwene wacu ibanga ry'ubudiyakoni. Mana bakunda, umwanya utarashikira iteka ry'ubudiyakoni utegerezwa kwemera imbere y'abantu uzorangura neza ico gikorwa ugiye gushingwa. None urashaka kwatirwa mu butumwa bwa Ekleziya akubitseko ibiganza vyanje ugakomezwa n'ingabirano za mutima mweranda. Ego ndabishaka. Urashaka kurangura n'urukundo no kwishira bugufi ibanga ry'ubudiyakoni wunganira umwepiskopi n'abasaseredoti mu gukorera igihugu c'abakristu. Ego ndabishaka. Urashaka nk'umutima bivuga kwamana mu mutima utagira akanenge ibanga ry'ukwemera kugira ngo uryigishe mu mvugo no mu ngiro ukurikije inkuru nziza n'uruhererekanwe rw'inyigisho za Ekleziya. Ego ndabishaka. Wewe wemeye kubaho mw'ibanga ry'ugutubaka kwawe, urashaka mu ntumbero yo kwerekana ko wegukiye rwose Kristo Mukama, kuguma uzigamye iryo banga kubw'ubwami bw'ijuru no kubw'umwitwarariko wo gukorera Imana n'abantu. Ego ndabishaka. Urashaka gukomeza umutima w'igisabisho ujanye n'ibanga wemeye mu kwamuvuga kumene Ekleziya ca gisabiro ca Ekleziya ngo usabire abo ushinzwe be n'isi yose. Ego ndabishaka. Urashaka kwigana mu buzima bwawe bwose akarorero ka Kristu no wama wakira umubiri n'amaraso yiwe kwa altari ukamuhereza n'abakristu. Ego ndabishaka. Imana izomfasha. uwahamagawe aca atera imbere apfukame imbere y'umwepiskopi ashire ibiganza vyiwe mu minwe y'umwepiskopi. Uremeye uzokwama wubaha kandi ugandukira umwepiskopi wawe uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira igikorwa ciza muri wewe nikirangure. Frere mukuru Reveriyano mwene mukuru Disimasi na Makenga Gatarina avuka muri paruwase Mugera, diyoseze nkuru ya Gitega. Ndarengutse. Muvyeyi wubahwa, Ekleziya ntagatifu umuvyeyi wacu iragusavye ngo winjize umuvukanyi wacu mw'ibanga ry'ubusaseredoti mu mutigiri w'abapatiri. Urazi ko bikwiye. Aho amariye kubisaba, twarabajije abafise n'ijambo bose, turabitangariza n'umuryango w'abakristu wose. Aho tugeza ndemeje ko nasanze abikwiye. Dufashijwe n'Umukama Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu, turatoreye umwene wacu Reveriyani ibanga ry'ubusaseredoti. Mwanaje nkunda, imbere y'uko watirwa muri iryo banga ry'ubusaseredoti mu mutigiri w'abapatiri,
utegerezwa kubanza kumenyesha shengero rikoranye ko wemeye kandi uzogamburuka ibijyanye byose n'iryo banga. None urashaka kwamana ntaryo urangura ibanga ry'ubusaseredoti umutigi w'abapatiri uri umufashanya w'umwepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama urongowe na Mutima Mweranda. Ego ndabishaka. Urashaka kurangurana ubwira n'ubwitonzi ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu kumenyesha inkuru nziza no mu gusigura ukwemera kwa Ekleziya Gatolika. Ego ndabishaka. Urashaka guhimbazanya ukwemera kandi utadohoka amabanga ya Kristo nk'uko byamye muri Ekleziya kugira ngo uninahaze Imana kandi utagatifuze umuryango w'abakristo cyane cyane mu mwuka w'Eucharistia no mu isakaramentu ry'ikigongwe. Ego ndabishaka. Urashaka kumwe natwe gusabira ikigongwe igihugu urashaka kumwe natwe gusabira ikigongwe cy'Imana igihugu ushinzwe mu kwanga kwitwararika gusenga nk'uko umukama yabitegetse. Ego ndabishaka. Urashaka kwama urushirizaho kunga ubumwe na Kristo umusaseredoti mukuru we n'ingubu itagira gahonzi yihereje se wiwe ku bwacu. Urashaka nawe kwihereza Imana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiriro. Ego ndabishaka, Imana izofasha. nawe nyine aregera imbere afukame imbere y'umwepiskopi ashira ibiganza byiwe mu biganza by'umwepiskopi. Mudiyakoni Reveriyani, urashaka uzokwama wubaha kandi ugambukira umwepiskopi waho uzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndabishaka. Imana yatanguye kugira igikorwa cyiza muri wewe ni ikirango.
n'umuryango wose w'abemera nimutambuke mwivugire icyo mushaka guhereza Imana. baraheza bashikiriza indagano bashize ukuboko kw'iburyo ku gitabo cy'ijambo ry'Imana, bahejeje umwe wese aravuga kuri akamweranda ashira igikumu kuri izo ndagano ziwe. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, mu maso y'ubutatu bweranda, mu maso ya Bikira Mariya muhimbazwa, mu maso ya Pawulo Mweranda umutumwa n'umuvunyi w'umuryango wacu n'aberanda bose, mu maso yawe n'icyubahiro umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, imbere yawe nyakubahwa mukuru w'umuryango, n'imbere y'abavukanyi bose, jewe Furera Gervase Bibonimana, jewe Furera Eric Bikorimana, jewe Furera Jean-Pierre Bizimana, ndatuye Imana mu buzima bwanje bwose, nkurikije amategeko ya bene Pawulo b'i Burundi, ndayiraganiye urukundo rutagabanije mu kuzigama ibanga ry'ubwerentegerwa, ndayiraganiye kuzigama ubworo ngitunga ryanje riba ubwami bw'ijuru, ndayiraganiye ubugamburutsi nsigare ngenzwa n'ugushaka kwayo, nyobowe na Mutima Mweranda soko ry'urukundo, ndemeye kuba umutumwa w'urukundo mu muryango wa bene Pawulo, mu mubana aho nzoba ndi hose mu butumwa bw'Ekleziya, ndemeye kwisunga umutima wa Pawulo Mweranda, kunywana nawe no kumwigana muri byose nk'uko yiganiye Kristu, nzomwamiza kumuzirikanyi kandi namwe mparanira kumumenya, nshaka kumutega yombi no kumukurikira we yavuze ati sije ndiho ni Kristu wenyene aba muri jewe. Akira Mukama izi ndagano ndaguhereje muri uyu mwaka umwe, ndaziguhereje nshaka ko umunsi w'izina Ekleziya izondekura kuziguhereza ubutacisubirako. Amen. Nanje ubasha nahawe ndakira indagano zanyu mushikirije Imana muri Ekleziya no mu muryango wa bene Pawulo. Imana nishimisha ikama ryanyu musukiranije n'ikuka ya Yesu Kristu, ateko abafashe kuzigama ibanga mwemeye. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, mu maso y'ubutatu bweranda, mu maso ya Bikira Mariya muhimbazwa, mu maso ya Pawulo Mweranda umutumwa n'umuvunyi w'umuryango wacu n'aberanda bose, mu maso yawe nyenicubahiro umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, imbere yawe nyakubahwa mukuru w'umuryango, n'imbere y'abavukanyi bose, jewe Furera Eric mawe nayo, jewe Furera Ndayisenga Eric, jewe Furera Elia Ndayishimiye, ndatuye Imana ubuzima bwanje bwose, nkurikije amategeko ya bene Pawulo b'i Burundi, ndayiraganiye urukundo rutagabanije, ndazigama ibanga ry'ubwerentegerwa, ndayiraganiye kuzigama ubworo ngo itunga ryanje ribe ubwami bw'ijuru, ndayiraganiye ubugamburutsi nsigare ngenzwa n'ugushaka kwayo, nyobowe na Mutima Mweranda soko ry'urukundo, ndemeye kuba umutumwa w'urukundo mu muryango wa bene Pawulo, mu mubano aho nzoba ndi hose
mweranda kunwana nawe no kumwigana muri byose nk'uko yiganye Kristo. Nzomwamiza kumuzirikanyi kandi namwe mparanira kumumenya. Nshaka kumutega yombi no kumukurikira. We yavuze ati sije ndiho ni Kristo wenyene aba muri jewe. Akira Mukama izi ndagano ndaguhereje burundu. Amen. Nanje ububasha nahawe bwakira indagano zanyu mushikirije Imana muri Ekleziya n'umuryango wa bene Pawulo. Imana nishimisha ikamwa ryanyu musukiranije ivuka ya Yezu Kristu ateka bafashe kuzigama ibanga mwemeye. Mana mushobora byose turakuzambye, uhezagire ibimenyetso abasabyi bawe bagira bambare babitwe n'urukundo bagufitiye kandi bafitiye umutima wawe mweranda n'abawe bose. Bafashe kwamana ntabyo mu butoni bwawe, maze umunsi umwe baze bashikire hambere y'abatumwa barwanye ubugabo bakazigama ibanga. Tubisabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Rero umukanda werekana ko wizigiye Kristo, ukenyereze igume, ugire umutima rugabo, uze wame ugendera ibyo wemeye. Namwe iki kimenyetso cy'umuryango w'abafurera bene Pawulo mwiciyemo burundu, mwama n'umutima wo kwizera ubutwari nka Pawulo mweranda, Kristo ababera itangiriro n'iherezo. Amen. Duha kwigira inama nyeranda no kuyirangura, niwerekeze abasabyi bawe mu nzira y'ubukiriro budahera, n'abaheje byose wabwiye kuri Rebeko, nubafashe gukurikira Yezu Kristo no guheba iby'isi byose, kugira ngo ntibadohoke mu kugukorera wewe na bene wabo, babigirane umutima ushima ubworo n'umushaha wifata ruto. Tubisabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Ivyo biheze umwepiskopi acashikiriza igisabisho cyo kumwakira.
Mana mushobora byose utanga inema zose ugatanga ubukuru ukongera ukagira umwe wese n'urugero rwiwe mu bikorwa bimubereye n'utu twunganire n'ubufasha rwawe wewe wamenya kandi wamutunganya ugasubiza itoto ibintu byose mu kubona ibikenewe byose nk'umubyeyi kubw'ijambo wawe Yesu Kristo mukama wacu gukomeza n'ubwitonzi bwawe urarambura iby'urukundo rwawe rwategekanije kuva kera na rindi kubw'umutima mweranda urubaka ekleziya yawe ari umubiri wa Kristo ukoresheje ingabirano nyinshi kandi zinyuranye z'inema yawe ushaka ko umwe wese mu bagizi ba ekleziya yongera uruhara rwiwe mugabo bose bitwararitse kunga ubumwe bw'uwo muryango w'agatangaza kugira ngo uteze imbere iyo ekleziya y'ingoro nshasha warashinze imigwi itatu itandukanye y'abasuku abepiskopi abapatiri n'abadiyakoni ngo baze bagukorere mu ngoro yawe ngakumenyerekera mu isezerano ryawe rya mbere wari wicaguriye abahungu bo mu muryango wa Levi ngo bambe bagukorera mu ngoro yawe bisabije Yesu Kristo umwana wawe akaba n'umukama wacu iwe Mana musange ubuzima n'ingingo bw'umutima mweranda ubu no mu myaka yose. turagabanye umudiyakoni ubu naho baramwambika ibyambarwa by'umudiyakoni baramwambika isitora ayambare ayihagatiye hanyuma barenzeho umutamana witwa dogmatika ahejeje kuvyikwiza aca yegera apfukame imbere y'umwepiskopi amushikirize igitabo cy'inkuru nziza. Mudiyakoni Konstantino akira iki gitabo kiri mu ijambo rya Kristo ushinzwe kurishikiriza uritonda rero ibyo uzoba usoma ubyemere ibyo uzoba wemeye ubyigishe ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Umwepiskopi aramukeza hanyuma aca aduga kuri Altare Nyeranda aho bamuteguriye icicaro nyene aregera imbere apfukame imbere y'umwepiskopi. Umwepiskopi nawe aramubika ibiganza ku mutwe ataca avuze. Ivyo biheze umwepiskopi aca ashikiriza igisabisho c'ukwatira umusaserdoti. kandi wamaho wewe muremyi w'iteka ry'umuntu wewe utanga inema zose ubeshaho kandi ukabungabunga ibyaremwe byose ukabandanya ubiteza imbere nuze udufashe kugira ngo utunganye igihugu cyawe cy'abasaserdoti warategekanije muri cyo ukoresheje ububasha bwa mutima mweranda imitigiri itandukanye y'abasuku bakorera Kristo umwana wawe. Kera mu bwuzure bwa mbere warashinze imigwi itandukanye yo gukora mu ngoro yawe iruhande ya Musa na Aroni wari witoreye ngo bagabe kandi ngo batagatifuze igihugu cyawe. Waratoye abandi bashinga nawe bava mu ntege mu bukuru no mu iteka. Mu gihe bene Israeli bari ku rugendo rwo guhunguka mu gahinga k'imbura amazi wararonkeje abantu 70
kugira ngo afashijwe nabo ashobore kurongora bitamugoye igihugu cawe. Warahavuye urashikiriza bene Aroni iragi ryose n'akabanga kase, kugira ngo mu ngoro yawe hame harabarangura ibanga ry'ubusaseredoti bwari butegekanijwe mu guhereza amashikanwa yahura ishikanwa rishitse rya Kristo. Ubutigu bumaze gushika, dawe mweranda, wararungitse kw'isi umwana wawe Yezu, umutumwa dukesha ukwemera tubandanya twemeza. Kubw'ububasha bwa mutima mweranda, yarakwihereje nk'imperezwa itagira gatosi, yongera arasangiza ku butumwa bwiwe abatumwa biwe mu kubaguhereza ngo bagire beranda mu kuri. Warongeye uratorera abo batumwa babafasha mu butumwa kugira ngo bigishe kandi bashikirize isi yose igikorwa ciza c'urukiza. None rero Mukama turagusavye nutwunganire mu magara make yacu, uturonse uyu mufasha dukeneye mw'irangurwa ry'ubusaseredoti bw'abatumwa. Nuhe dawe ushobora byose umusavyi wawe araha iteka ry'ubusaseredoti ku rugero rw'abapatiri. Subira ukabure muri we yangabirano y'umutima w'ubweranda. Ese Mukama yo kwamarangurana ubwira ubutumwa umuronkeje bwa saseredoti ku rugero rw'abapatiri. Yuzambarwa uwatiwe ashege umwepiskopi nawe aheza musiga amavuta meranda ya krisma mu biganza. Patiri Reverendo Umukama Yezu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore kutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imbuka. Patiri Reverendo niwakira ishikama ry'igihugu ceranda rija guherezwa n'Imana. Menya neza ico gira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'Umukama yadupfiriye ku musaraba. Muri kino kiringo naco umusaseredoti agipfukamye imbere y'umwungere, umwungere abonye ko bibereye araheza amushikirize ububasha bwo kurekura ibicumuro. Nimuronke umutima mweranda, abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Umwepiskopi arakeza umusaseredoti mushasha, natwe dukengurukira Imana. Abaririmbyi bati uzokwama uri umusaseredoti nka Melikisedeki. Amen.
maze urungike umutima mweranda atagatifuza irishikanwa rihinduke riture umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate kugira batangure kubabara babyishakiye, yafashe umugati arawukengurukira arawumanura awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ubwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseshwa ku bwanyu no ku bwa benshi abakize ibicumuro. Ibyo murabigire munyibuka. Ibuka Mukama Ekleziya yawe iri ku isi yose uyuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Gervasi, turagutuye n'aba bazidagano n'abatewe iteka ry'ukwatirwa mu busaserdoti n'abo bose bashinzwe umuryango w'Abakristo. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurembuka bakwitavye bizigiye kuzuka. Ibuka abo bose bamaze gusezera iyi si bakiri iwawe bamwe mu muco w'uburinazwa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugirire igihombo, dusabire ubuzima budahera, twamenye kubinaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kubiwe aminawe no muri wenyene nuteguteka bigusengwa amena mushobora rwose amena mutima mutagatifu wongere uninahazwe mu myaka yose. Amen.
nushime kubamurikira n'umuco wa mutima mweranda wongere banywanishe n'umwana wawe bumwe bw'amaho we mana musangira ubuzima n'ingoma munadata na mutima mweranda uno mu myaka yose. Muce bugufi twakire imihezagiro y'umunsi. Ora umukama umukama watwosha ibyiza nashikira indagano zayo yongera akomeza imishaha yayo kugira ngo muzigame udatezuka ibyo mwemeye. Nafashe wenyine ubwiwe kwamana akanyamuneza ka Kristo mukomere mu nzira yaga mwitoreye mwikorerana kamwe mwibiremereye bene wanyu. Urukundo rw'Imana nirubagira umuryango ushimikiye ku izina ry'umukama kugira ngo userukire urukundo rwa Kristo. Namwe mwese muhagati y'izi ntore Imana mushobora byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibanezagire. Shemuruke turashikane Amen.